que ça soit muri music, que ça soit muri mu burambe muri music, ntituri muri catégorie imwe. Ujya arandenze. Vous comprenez ce que je veux dire? Sadbi jewe ntituri muri niveau imwe, arandenze. Rero nimba ndenze, lui je le respecte. Ujya ndamubaha nka grand frère, ndamubaha nk'umuntu cyera atanguye umuziki ndamubona. Ndamubaha c'est la même chose na Fizo. N'abandi bandutiye bose ndabubaha ndabarespecta cyane jewe. Kubera iki? Kubera baranduta. Imyaka umuziki urambe umuziki byose baranduta. Rero niyo mpamvu na beef jewe no gira ni n'umuntu numwe muri bajya. Ikintu je nakoze nka jewe Alvin Smith. Nakoze bijya bintu mubona kwa Sadbi kubera yuko nabonye je nari ndabizi yuko ari nominé deja kuko ava yuko nkora bigana namaze kubona kandi je ndi wantu wa mbere batangiye kuvota Sadbi. Même si hari viragize ama screenshot par après, non, ça c'était pas vrai. Ndafise ama screenshot ya avant. Naramupostis, je nari umuntu wa mbere mu kumuposta Sadbi. Vous comprenez ce que je veux dire? Rero objectif yanje nashatse kubikora biga ko agenda umu influenceur. Genda umuntu nkurikira n'abantu benshi. Vous comprenez? Rero nakoze biga kugira ngo nzane impact umuntu muzenya muri industry. Nzane ikintu genre mvyure ibintu comme ça ibintu bishuwe kuko Sadbi ko yabaye nominé muri Noze Afrima yego vyari ibintu vyari ibintu bikomeye mugabo ubu vyaje kuba ibintu biri big kubera yuko twese twabigiyemo. Vous comprenez? Kandi je nabigiyemo kuri muri objectif iyi nyene twiko ndababwira nifye je nabwiye Sadbi. Namwandikiye inbox ndamubwira objectif yanje yari sino je nta beef twogiranira na Sadbi. Je ndafise abo tungana niveau yanje no giranira beef mugabo pas lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc biga nabikoze kwanzi yuko aba promoteur bose bazobiposta aba blogueur bose bazobiposta namubwira abafana muzozana ama commentaire menshi sivyo kandi ndazinga hari abantu benshi cyane bagiye kuvota Sadbi kubera ibintu baguma bumva bikuba bipasa ibintu vy'induru wo akana kari kwa mupinga wo bari kwaragira iki wo bari kwashaka gushira mu beef wo bari kwashaka gushira mizigo ntazigo twogiranira muto kubera iki twese nta numwe mu boss wa hatarari muto nta muntu numwe ngayishoboje kuburyo gira beef n'undi abandi bantu bagira ama beef y'amahera atkoma komeye agira ama beef y'amahera menshi cyane tubwe ngaha nta beef twokora jewe nabigize bijya kugira mfashe Sadbi ndabisubiyemo nagize bijya kugira fashe Sadbi kugira ngo habe uruhagarara muri industry habe induru habe ukutanga amajambo habe ibintu abafana guma baharira bagira iki bakomanta bagira iki ama page abiposte ibintu bibe big. Vous comprenez ce que je veux dire? Niyo yari objectif yanje jewe kuposta bijya ibintu byose kuboneka yuko ndi contre Sadbi nibisigwe ko je ndi contre lui, non jamais. Si je suis quoi contre lui parce que lui c'est le grand plus que moi, lui c'est le grand. Vous comprenez ce que je veux dire? Nagize bijya kugenda mufashe apana ko nuba nagize bijya kugira jezane beef nawe kandi icyo nashase gushika ko naragishise ko kuko ibintu vyaragenda genza ahantu hose ibintu vyarazunguruse abantu barapostinza ahantu hose yo muraraba urabijya bintu ku ma groupe yose ya WhatsApp byari ko biragenda biragira iki sivyo. Natasha nimba yaje muri bijya yaje après moi yavyinjiyemo kubera je nari namaze kuvyinjiramo. Si jena Natasha twavyinjiyemo cyo kwimwe no Natasha yaje kuvyinjiramo inyuma yanje kubera yabonye yuko jiwe nabitanguye. Rero apana yuko mubaza yuko jena Natasha petete ngo turi kumwe ngo cyangwa ishaka kumwisema non jamais. Jiwe nabigiyemo fise objectif imwe gufasha Sadbi kugira ngo ibintu bivugwe cyane ndabarahiye ubu muri no mwanya ndiko ndababwira ku ma page menshi bari ko rabiposta bijya ibintu bya Sadbi ma page menshi cyane biko birapostwa kuma groupe WhatsApp biko birazunguruka kuma Instagram biko biragira kuma Twitter hose biko biragira ni kubera iki kubera je nabigiyemo kandi vyose byaje kuvyuka kubera jewe nabigiyemo jewe Alvin Smith nabigiyemo nije natangwe kuvyonga kandi navyonze kuri objectif imwe navyonze kuri objectif yuko ibintu byo guma bivugwa hama abantu bagende kuvota Sadbi muri no mwanya ndiko ndababwira hari aba journaliste benshi hari abaririmbyi benshi bariko baraposta genda muvote Sadbi ni kubera iki none kubera bamaze kubona yuko hari abasari bamwe bariko araba contre Sadbi kandi je sinagiye contre Sadbi kubw'inzigo cyangwa kubw'umutima mubi
yo nta tongo dusangiye mes amis, nta tongo dusangiye, nta buzima dusangiye, nta numagaburira uwundi, non jamais. Nabigiyemo kugira ngo ndamufashe ibintu bivugwe cyane, kuko ibintu nivyaramuka bivuguzwe cyane abantu bazoba intéressés bagende kumuvota. Vous comprenez ce que je veux dire? Ndasuyemo jewe biga byose ko nabigize ntanzigo nabisizemo. Je ndi ubu influenceur, je ndi umuntu ushobora gukora ikintu abantu benshi bakayikurikirana. Niyo mpamvu nabikoze bijya. Kandi icyo nakoze naragikoze kandi nagishiseko. Kuko muri no mwanya abantu bose bari ko arayiposta, muri no mwanya kubera ijya ntuzenya ijya post ya Frima igiye guposta ya Satbi ubiri kirazunguruka hose. Sivyo? Iyo twebwe tutabijyamo ngo tuzane ibintu by'amajambo ijya post bari kuipostinga kandi c'était normal. Byari kuba ari normal abantu bose bari kuvuga genda mu vote pour Satbi. Muga ibintu nimba kuri no mwanya byose biko birashuha cyane, ni kubera twebwe twabigiyemo, ni kubera twebwe twabizanyemo induru. Ubu ndazi ari abantu benshi cyane batari bashaka no gutora Satbi cyangwa batari bazi n'ingene bashobora gutora Satbi. Muga bivanye n'induru zagiye ziraba uku bose bacu bavuga iyo link iri he gabashi, iyo link iri he naje ngene vote, ngene ndamuvote pour kugira ngo twereke Nyakanaka yuko umva. Mva ndababwiye ikintu kimwe. Ikintu navuze kimwe cyo nico. Satbi tumaze kumubona mu ma award menshi, mugabo nta award nimwe turabona zanye. Sa aho siniko ndabesha sivyo. Aho nta bubeshi burimo. Mugabo mwazari kubera iki? Kubera yuko ego yaraja mu banomine mugabo ntiharonka ama vote menshi cyane. Mugandazi muri award yubaza kuronka ama vote menshi cyane kubera hagiyemo ibintu by'induru, hagiyemo ibintu by'ugwanko. Ndazi arabafana benshi bace bashiramo ugwanko, kandi ndazi na Natasha nimba yabigiyemo nta mutima mubi yabigiyemo, nta inzigo yo yabisizemo. Twese nta nzigo tubishiramo kuko twese turi bamwe muto turuku dusangiye kivi, twese turabaririmbyi, twese turabaririmbyi b'igihugu, twese objectif yacu ni imwe mu industry y'u Burundi, guteza imbere igihugu cyacu, gushira igihugu cyacu osome ku buryo n'abantu b'abanyamahanga bavuge abarundi kabisa bari gukora. Ntidushobora gushiranira inzigo ko twese turi bamwe. Antuka shobora kuvuga amajambo menshi cyane, icyo cyo cyanzanye pour le moment kugira ngo shobore kubabwira iki kintu. Ndasuyemo je na Satbi nta namwe duhuriye, ni turi muri niveau imwe, ni turi muri category imwe, ujya muri niveau z'abafizo. Je sindi hariya sivyo, je ndacari down sivyo. Rero nta nzigo je no mushiriraho, ujya ni mukuru wanje kisaswa ku myaka, ku burambe mu kazi, kuri music na hit ifise zo shira za Satbi. Rero ujya nta beef twogirana nawe. Jewe icyo nacase gushika ko cyari icyo gushaka ibintu biduge, ibintu bishuhe, ibintu abantu bose babibone, abantu bose babe intéressés, abantu bose bavuge ibintu biko birapasa n'ibiki, ibintu bishuhe, abantu bose bagende kumuvota. C'est ce que je voulais. Nta nzigo je nashaka mu sivyo. Nico kintu cyane navuze rikaze ngaha ndababwiye, kandi ndibaza ko namaze kwibabwira abari namatwi bumvise. Sino abantu bari intellectuel, abantu ba intellectuel bose batawe Alvin Smith ibintu yashase gushika ko sibisi non jamais. Nta buzz je nashaka gushika ko cyangwa ngo nta byo kuvuga ngo ushaka kuvumira ku muntu, no. Kuko ivyo bintu vy'amawari si byo umuntu yozana mu buzz ngo umuntu avumire ko kuwundi. Vous voyez? Icyo je no musengera, nico je no musabira nuko iyo award y'ubu ya Frima yoza mu Burundi sivyo. Kandi ndazi twese tugiye hamwe award izo zino mu Burundi. Vous comprenez ce que je veux dire? Kuko ubu ndazi vote Satbi aronse zizoba ari nyinshi cyane zirenze nk'izo yaronka avant. Kuko ubu abantu benshi bari bamaze kwijukira cyane kuja kumuvota bivanye n'ibintu biko biravugwa. Ndasuyemo ivyo nagira byose je nabigize kugira mfashe Satbi, kugira ibintu bivugwe, ibintu amapage yose abiposte, abantu bose babiposte, kugira ngo ibintu bishuhe abantu baje kumuvota. Nansigo je nigeze ndabishiramo. Murakoze. Vyari ivyo byari cyanzanye. Kandi murakoze cyane abaza kuntahura kandi n'ubu sindahagarara, n'ubu siza kubihagarika, ndaza kuma post birenze kugira ngo ibintu bishuhe tuje kumuvota mwe wacu Satbi. Hama turabiko ino award ashobora kwitahukana ayizane mu gihugu. Merci beaucoup.